nagomba nongera amajambo makeyi kuri iyi ndirimbo baririmbye ngo gukizwa ntukizwe wo kumugira gute yewe tusome amajambo abiri. Irya mbere turisoma mu gitabo ca Samweli ca mbere, ntituza gusoma byinshi. Igitabo ca Samweli ca mbere umurongo igice ca 16 tubanze dusoma umurongo wa mbere, hanyuma turasoma tugende gatoyi hari imbere ndabereka aho tuza turasoma, ntidusoma byinshi. Ku murongo wa mbere havuga ngo maze Uhoraho abaza Samweli atuzogeza hehe kuririra Sawuli kandi namaze kwanga kwaba umwami w'Abisirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta uhezuze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nirongeye umwami mu bahungu biwe. Reka ngezaho dusome hariya imbere ku murongo wa 11 haravuga ngo maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishyura ati hasigaye umuhererezi ariko ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma abaja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Ku murongo wa 13 nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi Mpwemu w'Uhoraho yambaza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. 14 kandi kuri 14 niho tuza guhagarara cyane. Mpwemu w'Uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, impwemu mbi irungitswe n'Uhoraho yamigenda imufata bwa gikani. Maze abantu ba Sawuli baramubaza baterega impwemu mbi irungitswe n'Uhoraho niyigukana. Hariya hepfo ku murongo wa 17 nuko Sawuli yishura abo bantu biwe ati nuko nimurondere umuntu azi gucuraranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe w'umusore aramwishyura ati nabonye mu bahungu ba Isayi w'i Betelehemu n'umucuraranzi w'umuhinga n'umuhizi w'inkomezi, kandi arazi kurwana aritonda mu byo avuga, n'umuntu w'igikundiro kandi Uhoraho ari kumwe nawe. Nagomba tubanze tugende mu byakozwe n'intumwa 8. Ibyakozwe n'intumwa 8 twari gusoma ico gice duhereye washaka ku murongo wa mbere tugashikana hariya kuri 25, ariko ngomba gusoma imirongo mikeyi mpereye kuri 14. Maze intumwa ziri Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana. Nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera. Nuko kuko mpwemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo, bari babatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Maze babarambika ku biganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko barambitswe ku biganza n'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera
ati nanje nimumpe ubwo bushobozi kugira ngo buzorandika ku biganza azahabwe mpemwe. Petero aramubwira ati feza zawe ziragapfanana kugira ngo ingabire y'Imana woyirongesha amahera, nta n'agahimba ufise nta n'akagabane kabyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko niwihana ubwo bubi bwawe usenga Imana, n'amakumbura ibyo wiyumviye mu mutima wobiharirwa. Nagira ngo tuvugane amajambo abiri kandi mu buryo bugufiya. Amajambo abiri ngaya. Ubwa mbere nimwe mwabiririmbye, gukizwa ntukizwe ugapfubirana. Abantu benshi mu ngoro y'Imana bariho batakijijwe neza, ariko bitwa abapentekote. Murabona ko turi nimugome murabane murabe, nta muntu n'umwe muri mwebwe adakijijwe, murabanye muri beza mwese. Mugabo Yesu yoza n'akageresho agatuma nk'umumarayika akagenda araraba ahantu hari umuntu akijijwe neza, adoma ko ikimenyetso, bamwe bosigara. Umviriza rero ngaha, mu gihe ca Sawuli ngo bamaze nje hari inyuma mu gice ca 10 c'igitabo ca Samweli, Sawuli igihe yasukwa kw'amavuta ngo abe umwami, mwemu w'Uhoraho yaramuje ko akabushungwe. Uzosome muri ico gitabo. Ushishikaye gusoma muri Bibiliya bice bya 13, 15 Imana kuko yari yamugomwe imutuma ku rubanza ngo ayigire ku rubanza, iramutuma ngo genda nturire Abamaleki n'ibintu byabo byose, kandi ntihagire ibyo uziguriza, kuko barabatangiye ca gihe mwari mu rugendo mugenda mu gihugu nari nateguye guha ba sogokuru. Mugabo ashitseyo ibintu byiza byiza barabiziguriza, inka nziza nziza, abakobwa, abaki, n'umwami Yagagi w'Abamaleki aramuziguriza. Imana irababara. Iyo Imana rero ibabaye, murumva, nagira ngo twongere tuvugane, iyo ikintu citwa ingabire baguhaye, iyo ugifashe nabi nyeneco arashobora kukivanga. Namutumye ku rubanza, none yaze kurumara uko nabimutumye. Ica mbere mwemu wanje ndamumwatsa, asigara uko. Hanyuma rero Samweli araza kuraba Sawuli avuye ku rugamba atabarutse. Hanyuma Sawuli abonye Samweli aca aramubarira ngo uragahezagirwa n'Uhoraho, kandi ibyo Uhoraho yantumye kuri rwa rubanza narumaze byagenze neza. Samweli tumviriza ndakubarira, none kuvuga ko warumaze, none ururwanaga numva n'ugwiye, numva impene n'intama byabagirana, kandi Imana yakubariye ngo ntihagire ikintu na kimwe uziguriza. None ibyo bintu numva byabagirana n'ivyiki? Aturumva niko tumeze abantu. Urumva byarabaye no kuri Adamu yavuze ngo wa mugore wampa yampaye ndabirya, womengo iyo atamuha uwo mugore ntiyari gucumura. Urumva yagomba gusubiza amakosa ku Mana ko yamuhaye umugore. Wa mugore wampa yampaye ndabirya. Iyo ni inyandara rero, nta muntu yemera icaha abanza kugira gutya. Ati noneho reka ndakubaze, dati ibyo ndabireze, none ujya se umwami wabo Agagi wamuzaniye iki?
arashavura. Murazi isezerano rya kera ryari ryinyo kurinde, maze aca yicira uwo mwami imbere y'uwo mwami mugenzi we yamuzanye. Ibintu byari bikomeye. Hanyuma Imana iravuga ati, Sawuli, ndishujije icatumye ndakwimikisha amavuta ngo umwami w'abantu b'Abisirayeli. Rumva, reka rero tugende buke buke. Sawuli araraba Samweli, ntibasi kw'ivyo bintu byagoranye, ingo tugende dusubirane gusenga. Amukwega umutama nawe impuzu yambaye, bavuze kunsabira ikigongwe ku Mana, agira amageme mabi, impuzu ya Samweli iratabuka. N'ivyo ukoze uhoraho nawe amutabuye kw'ingoma. Biriko birakubera nabi, ntubona? Urantaburiye kw'impuzu ushaka, uhoraho nawe amutabuye kw'ingoma. Urumva, iyo waronse umugisha w'Imana, iyo waronse ingabire z'Imana, hanyuma ukabivamwo, ni ukuvuga ibyo ukora byose ntibitumbere. Dore hanyuma rero Samweli aribuka ingene yari yarasengeye Sawuli, akamusukako amavuta, Imana ikamushirako mpemu, arabona ingene yabivuyemo, ngo akamarira, akicuza agasenga. Imana yavuze, none bizombera gute? Imana iramubarira, tewe Samweli, ngira nkubarire, uzogeza ryari kuririra Sawuli kandi naramaze kumwana kwaba umwami w'Abisirayeli? Iyo umuntu yacumuye, Imana iramwanga urunuka. Samweli, tewe Sawuli, Imana ati, reka ivyo, rekana n'ivyo, ngira ngo barire inkuru nshasha, nirongeye uwundi mwana mu bahungu ba Isaka w'i Betelehemu, ameze nk'uko umutima wanje ugomba. Genda uzoze kumusukako amavuta. Abantu barakunda gushiraho ivyiyumviro vyabo. Nta na kimwe uzoshobora, naho ubona bimeze gute ukagerageza, ntaco uzoshobora kitavuye ku Mana. Umuntu ashobora kubyara abana 5, 2 bakaba batunzi, 2 bakiga, abandi bagakenda bakaza gukorera abandi kandi ari abana b'umuvyeyi. Ivyo biharuro wewe ubiharura gute wewe? Ivyo ntibikwirwa mw'ikaramu yo muri kaminuza. Shobora kubyara abana bakaba beza, hakaba mumwe ab'igito, mbere ukifuza nuko yokuvako kandi waramubyara. Ariko kandi kuri karangamuntu kiwe ntakufutako, aguma ari mwene Yohana nawe arumo. Imana n'umuvyeyi ni data wa twese, siko? Gereranya rero nawe uri se w'abantu, barakubereye neza, abandi bakubera nabi, abandi barateye imbere, abandi batera inyuma, birirwa baza kukugora. Niko bimeze mu buzima. Samweli aguma arira ati, ewe Sawuli, Imana ati, singaho ubu naramaze kumwana. Rorera rero, urazi ingene itegura ibintu. Imana itegura ibintu buhoro buhoro. Abakera bavuga ngo urusyo rw'Imana rugira buhoro buhoro, ntiruvuga nka biriya. Ino murazi gusya ku mabuye, amamashini ataraza, ugafata neza ukagira gutya gusa. Urusyo rw'Imana rugira buhoro buhoro, ariko rukanoza. Umuntu Imana iramutoye, Samweli aragiye amushuseko amavuta, kandi ari umuntu nyarucari. Noneho rero aragiye ahejeje
aho Imana iravuga ati aya bako impwemu y'igikange rero ko wanze mpemu wanje impwemu y'igikange nikuje ko Sawuli akaba yiyasa gusa akaba agangabuka. Bakozi b'Imana nari hariya komisiyoni bamwe niyo mwari twigisha ijambo ry'Imana. Aba bantu mubona ngaha abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa abantu benshi babita imvugo ya Bibiliya. Imvugo ya Bibiliya ibita ko muri ntama, siko Bibiliya yita ishengero ko ari ntama. Reka nanda akagarukeko mwa bakozi b'Imana musabe Imana ibahishurire ishengero iryo ari ryo, si ntama za zindi zigenda zirya gutya aho muri ntama mwebwe kwera. Iyo ni imvugo ya Bibiliya. Aba bagabo aha ni ntama, aba bagore mbona bijyamunyu ni ntama. Mama we ninde yababariye ko muri ntama? Iryo ni imvugo ya Bibiliya. Intama ni igikoko ciza gitekereza kitagira ubwama kitagira gute, niyo bagifata bagomba kukugirira nabi kiratega. Iyo ni imvugo ya Bibiliya, ariko mwebwe muri ntama kwera. Umviriza abasi ntama bashimira abo umviriza Sawuli abantu biwe b'Abisirayeli baramwitegereza. Ega sibo bari basutse ko mbere, ariko baramwitegereza uko yahora akora, baramumenya ko yavuye mu masezerano y'Imana. Aterega mwami twakumenye. Erega ibyo bintu bikugangabura si impemu, erega ni impemu y'igikange, kandi tubibona yavuye ku Mana iyo mpemu ikukanga. Urumva abakwamba biwe baramusoma baramenya ko yavuye. Uyu mugabo ko yavuye azotumara. Reka tubwire ingene twobigenza kugira ngo asubire ku murongo mwiza. Rero namenye n'ingoma hari icyo twogukorera. Aha hariya kwa Isayi, murumviriza mumvirikirane. Hariya kwa Isayi twarabonye umwana w'umusore w'igikundiro, arazi gucuranga, n'umuhizi w'inkomezi, arazi kurwana, kandi mpemu Uhoraho ari kuri we. Uwo rero hamwe twomukuzanira ibyo bikange byawe bigufasha akacuraranga byocurika. Urumva bamumenye, bagomba kumuronderera umuhozo wo kumuhoza. Ati genda mumuzane. Mugabo ntiyamenya ko azanye umwami azomusubirira, aza yarasisweko amavuta. Uko niko Imana itegura ibintu. Acaraza ariko amavuta y'ubwami, mugabo ariko aracurarangira umugabo yavuyemo impemu y'Imana, yuzura impemu y'igikange. Birandamutse ati akavuza birandamutse, tasi gasubira hasi. Mugabo umunsi umwe biramuza, hari hageze ko Dawidi ava mu kirimba, amaze kubona ingene mu kirimba bapanga ibintu by'ibwami, amaze kubona uko ibintu byose bipanze, hanyuma birahinduka bica biragamura rwose. Wa mwami ahita icumu ngo atere Dawidi, ararizibukira arongera atangura guhunga. Urugamba ruratanguye, agiye kwitegurira ingene azogaruka nk'umwami rero. Ubundi nawe yagiye, niko Imana ibitegura. Uritonda muri ibi bintu by'Imana biragumye cyane. Yewe abantu n'abapasitori ukaba utagikora kwa kundi wari muri rya hamagara, abo bantu wita intama bazokumenya. Barakumenya. Undi mugabo twari mu ishuri ya Bibiliya hano, hanyuma rero yari yaranyuzwe n'ibi bintu by'imigambwe by'amapolitiki abantu bajamo.
kuko haje kiri mu mutima nico umuntu avuga. Murazi iyo duhejeje ngaha mugahaguruka tugaririmba haleluya tugaca tubasengera, agiye kurangiza aca aduza butatu, aho kuvuga ati Imana ibahezagire aca araramutsa umugabo. Abantu b'abanyeshengero twari tukuzi ko wanyuzwe, ati ibyo nibyo biri muri wewe mugabo nta gakiza, nibyo bikuzuyemo gusa. Abanyeshuri nabo naho baba bagabo mumera nk'abana duca turatwenga ati natwe niko twari tumuzi. Abantu rero barakumenya bagaca bapfukama bakagusengera. Iyo bagusengeye rero bica bihinduka. Aha rero abakozi b'Imana turi nk'igunira riri ku munzani. Murabona abakozi b'Imana turi nk'igunira riri ku munzani. Aba bagabo bino barazi gupima umunzani umwe w'amabuye, ntimubizi? Hari aho ushirako amabuye ibiro bitangana ukabona biguma bitebadeba. Hari aho ushirako ibuye atipa ibintu bigahagarara neza. Umva, ewe gukizwa ntukizwe neza, ewe kumva umuhamagaro ukabivamo n'akaga. Hariya twasomye mu Byakozwe n'Intumwa, erega sinza kubatevya, barishe Stefano, abantu bose barahunze, mugabo intumwa ziguma i Yerusalemu. Mpwemu Yera igihe yamanuka yari afise intumbero. Yesu yari yababariye ngo mugume i Yerusalemu murorere ico Data yasezeranye, kimwe mwanyumvana, kimwe mwanababarira. Mpwemu Yera niyabaza ko muzoca mu bivyabona vyo kunshingira intahe muhereye Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no gushaka ku mpera y'isi. Mugabo Mpwemu Yera amaze kumanuka ivyo ntibabikoze, baguma bazunguruka hariya gusa i Yerusalemu, baguma bazunguruka gusa i Yerusalemu, baranga kugenda. Imana irugurura akaryango k'ihamwa, batangura kwica bamwe mu ntumwa, barica Yakobo. Hanyuma muri babadiyakoni indwi harimwo abagabo babiri bashushe, ni Stefano na Filipo. Stefano Mpwemu Yera mu butaka ka Bushungwe arahaririza Abayuda, arabibutsa amasezerano y'Imana uhereye kuri Aburahamu kugeza igihe barimo. Baca baramwica bamuteye amabuye. Bariko baramutera amabuye, abona ijuru ryugurutse, arabona Yesu ari buryo bw'Imana, aravuga, aribuka, ngo arambaza, aribuka ibyo Yesu yavuze ari ku musaraba ati Data ntubaharire. Nawe aravuga ati Data ntubaharure ko iki cyaha. Amabuye yaramurembeje ariko yarabasengeye abamuteye, arapfa. Sawuli rero aravuga ati ngo yaravuye mu ishuri y'Igifarisayo, reka tuvuge ko yari nka teoloji y'Abayahudi. Hanyuma rero arahagarara ngaha arabitegereza abo bantu b'Abayahudi bica umuntu bafite ubwoba ko haje idini rishasha rya Yesu. Aravuga ati ibyo ntibigoye, jewe ni mundonderera ivyete gusa kwa Kaisari, mundonderera ivyete ku baganza. Ubwo buntu bwose bwaje mw'idini rishasha bwose nzomubakiza. Yerusalemu arafata abantu bose, maze rero murazi ko n'igihe yari agiye i Damasiko ko ariho Yesu yamuhagaritse mu nzira. Ariko ibyo bibaye barahunga rero barasanzara abantu. Filipo rero ahungira i Samariya, namabarira Abarundi, turarwaye indwara yitwa amacakubiri y'intara n'ay'amoko.
ibyo byarashinzikaje iki gihugu, ariko abari muri Kristo Yesu bari bakwiye kuba ibyaremwe bisha, bakarengera ibyo, niho boronka ubugingo budashira. Maze rero abasamariya n'abayuda barakundana, siko? Bibiliya yanjye ivuga ngo barakundana, bagira gute? Baranenana. Umuntu munenana muba mukundana. Imana yagomba gukura iyo mipaka, itumayo Filipo, aho nyene muri abo bantu atemera ajayo. Mwemu yera aramucanira, atangura kuvuga ibya Yesu mu Basamariya. Abasamariya barihana, abantu barihana, abantu barihana, abantu barihana, abantu barihana. Inkuru yisubira i Yerusalemu, ati Samariya biracika, ubutumwa bwiza buravugwa, abantu barihana, abapfumu barakizwa, abacumbagira bagenda neza. I Samariya, intumwa Yerusalemu iti Samariya, iyi Samariya ariko i Samariya inama irakorana. Tu rero igikwiye ni ugutumayo abantu, ariko kandi ntidutumeyo abantu abo ari bo bose, dutumeyo abantu bakuru muri bene data bazi gusuzuma ibintu. None mwumva ngo ninde ariko arigisha ubwo butumwa? Ngo ni Filipo, umwanya tumusengeye kuba umudiyakoni. Filipo ni wanyigangije igihugu cyose. Genda mu biraro, baramanuka bashikayo. Bamaze gushikayo rero, Bibiliya ivuga ngo inkuru ibinkuke, basanga niko biri. Mugabo rero, iyo wigisha uri mushasha, hari ibyo utaburamenya. Muri aka karere k'Imuramvya na Mwaro hariho ububwiriza bukeyi bumwe sindabuvuga, ntibakora nk'abavutse Busekera, kuko nabo tubatiza abayandi mashengero bobo babakira batababatije. Sindabuvuga aha, se ndiko ndavugana namwe, ndiko ndavugana n'abo bari inyuma yanjye, ariko ibyo mvuga ndabibarirwa namwe. Umwe yanditse ati Pastor, none jewe ko navuye mw'ishengeriri barambatiza, yari uwo muri ubu bubwiriza, none ngomba ndomborane n'uwo mu bundi bubwiriza, wewe twasengera hamwe ntiyigeze abatizwa, baramwakiye gusa. Ubwo rubanza nasanze atawundi yoruca ni wewe, none ubivuga kwiki? Nanje ndatwenga, ndamubarira tugo rubanza nzorushira Terase, kuko ibyo bazokonona ino byose ndabibaha abagabo ati ntibagende nabo baruce, nibo byononakariye. Hanyuma bibananiye baca bagaruka, tugaca tunama rero icokogwa. Ni ukuvuga rero, iyo umuntu ari mushasha hari aho agenda mu gikorwa akagira ibyo ashobora, akigisha n'ibyo adashobora. Yari yigishije kwihana ibyaha ngo abantu bazoje mu ijuru, ariko ntiyari bwigisha iby'ingabire za Mpwemu. Aba bantu bakuru b'i Yerusalemu bashitseyo, baca rero barabona abantu kweri barakiriye agakiza, ariko ibisigaye ni uko bakira ingabire za Mpwemu Yera. Ingabire za Mpwemu Yera. Hanyuma hariho umuntu yari umupfumu. Mbega ini Muramvya hari abapfumu babayeho, ubu baracariho, ariko ngira mu karere ko mu Rusaka, ngira n'ubu kubera agasumo ka Mwaro ngira baracaterekeye. Ariko nagira mvuge nti uwo mupfumu
amahera. Ni byiza ko ndabakurikira mbere nk'ukijijwe, hanyuma ndabasangeyo ariko nkizwe ku bwenge. Mwiringara bavuga mayere, kwa Kiswahili ujanja. Ngende batizwe hanyuma ngumemo bizomenyekana. Hanyuma rero agaca yama ahemeje kubatizwa agendana na Filipo yagiriye, nimwarisoma muraza kubibona, akamutwaza n'isakoshega. Hari abajyanama bakunda gutwaza isakoshi pasitori canke mwarimu kugira ngo babe hafi, yereka ni keza. Mugabo rero niwasoma ngaho uzosome neza ngo abonye ibitangaza n'ibimenyetso Filipo akora akanezerwa, akumigwa, kuko Filipo yakora ibitangaza biruta ibya wa mupfumu yahora akora. Bibiliya ivuga ngo uwo mupfumu yahora yumbiza abantu, ariko birahindutse. Filipo akoze ibitangaza, wa munyamareba Simoni akumigwa. Dorera rero umunzani ugirutse, sinavuze nimwe mwabiririmbye mw'abantu mwavuze ngo gukizwa ntukizwe, nimwe mwabyiririmbiye. Umviriza rero tuze akageresho karashitse rero. Babakuru b'i Yerusalemu baravuga ubutumwa bw'impemu, baravuga ubutumwa bw'impemu, abantu bose bariyugurura, mpemu yera abamanukako babambitse ku biganza. Birahinduka, wa mugabo aca asigara ari umwe. Ewe kuburaho abandi baronkeye. Ariko murazi umugabo yuzuye mpemu yera ingene aryoshe kabasha, ariko yiterera hejuru ashima Imana ariko araririmba. Aho mwebwe mwamye muririmba mwibaza ko vyoroshe, muragenda muraba abagabo bishwe n'inzoga hajya kwibarabara, murabe ko kw'ivyo bobishobora. N'agakositime barayaronka ariko ntibakagura. Bokagura he itariki imanywa aby'inyama yongeranywa kugeza 30 yo yaronka ryari. Kandi ko ataza mu rusengero gusenga ngo aseruke mu bandi. Umbereza webwe yaramanuka, wa mugabo arasigara yarabaye. Ubu rero baca bamenya abantu bose ko ntigeze nkizwa neza, arasigaye ari umwe. None ariyumvira, muri bwa bupfumu nari nararonse amafaranga, ngomba kugenda. Aba bagabo aba bavuga butumwa ntibagira amahera, kandi rero basha ngo namumeze neza. N'abavuga butumwa ibirato birasize, abapastori bobo usiseme bimeze neza, kandi ga ni iby'ukuri n'abigishwa banyu niko bameze. Ni byiza. Mugabo twebwe aho twatangura ikirato cy'umuvuga butumwa, wihenze ukabura ikirato gisiga umuti, amayinga abiri uciye mu rume wasanga cararitse umutwe n'inzoka yicaranze. Ahandi wagura icyo udasiga ushika mu mazi ugacocoza n'amazi. None se mugabo mwebwe mubonye bambaye aya makoti mwibaza ngo barafise amahera. Harimo abagabo mugabo barimo imboga ndababona bayafise, ndababona ndabazi, ariko harimo abandi batagira n'intete, kuko umuhamagara rega ntuca ubyara amahera. Erega umviriza ingene twahamagawe. Hari uwahamagawe ari umukomeresa, hari uwahamagawe ari umukozi w'abandi bantu, hari uwahamagawe afise itongo, hari uwahamagawe afise itongo akagira n'inka zo kuritabira, hari uwundi yahamagawe atacafise. None mwumva, erega naho baheza guhamagarwa ntugire ngo birahinduka ivyo birabandanya, kuko wohamagara umugabo ntavuze izina ngaha ngo camuvuga ngo nuko baye pastori. Oya, nuko nyene bigenda.
umugabo umwe yahora adandaza impuzu, yaramukomereza w'impuzu, hama rero tukaba tumubarira ubutumwa zisha womera neza umaze gukizwa neza ukaba umukozi w'Imana. Hanyuma rero amaze kumuvuga butumwa arakenda aca avuga ngo none bagabo ngo mwavuga butumwa murimo n'ubu ate baje ngomba gusubira iyo nahoze kwere ngo sinshobora kubandana. None igihe c'Imana kigeze, Imana izoguhezage. Wa mugabo rero Simoni araraba ba Petero, araraba imyitwikiro yabo, araraba ya makanzu yabo, taba bagabo bubaha amahera boyakira kabisa. Nyakubahwa mwigisha, ngomba ndaguha amahera umpe yera. Munyumvirize, mpemu yera par condition. Kubwira nguwo nanjye nzorandika ko ibiganza azogire gute? Azohabwe mpemu yera. Urumva abandi biyuguruye barabasengera mpemu yera bazako, mugabo wewe ahabwe mpemu yera kuko arayiguza amahera yiwe kugira nawe uzorandika ko ibiganza azohabwe mpemu yera. Yabivuze uko azoguha amahera, ntiyari yabiguza amahera. Turafise abantu bakijijwe hariya i Bujumbura, bakijijwe bava ahantu mpoze, hanyuma rero bama batarikana Bibiliya. Ukata ikona gutya mugahura afise Bibiliya, wakata iyindi kona mugahura afise Bibiliya, kandi avuga ngo agusengeye ntiyogenda uko. Ko rero usenge abantu bagaca baguha amahera uri umupfumu, baba bagutasuye tayari uraronse impembo yawe. Nico gituma rero nagomba mvuge iri jambo. Mpemu yera iyo amaze kumanuka ku muntu yiyuguruye arahezagirwa, akagira ubugingo, agakorera Imana, kuko muri byose akora acarongorwa na mpemu yera. Ariko abanyamwikomo, abidodomba, sinagombye kwigisha ku gukorera Imana. Mwebwe abanyamuramvya mugombye gukorera Imana mu buryo bwo gutanga. Mwoba ba mbere mu bubwiriza bwinshi dufise bwo mu misozi. Kubera iki? Imana yarabahaye ingabire zibiri. Iya mbere yarabahaye ibyo mukora, kandi ibyo mukora birimo amafaranga, kandi mubikora igihe cyose, kandi murabikunda ibyo mukora. Ariko uburyo muriko murakorera Imana ino ntimuragera ku rugezo tubona rwo. Turaba inzu mufise kumubwira, turabona ko hari ahantu ko mwemeye ubutumwa bwiza bukabahindura ibyaremwe bisha. Ni mwame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu ntiyasengeye wa Musamariyakazi, oya bagize ikiganiro gusa. Keruza n'umugabo wawe, aterega nta mugabo mbwira, uramwiteye kumwishuri na ba bandi wari ufise rega ntibarabi wawe. Aramuritse mu mutima wa wa muntu, noneho avuyeho arirutse ati ngo murabe umuntu ambariye ibyo nakoze byose. Abantu bagaca baza bakoze b'Imana, nibagira ukwizera ukabona bazanye umuntu bamuboshe, ntuzoce wihutira kumurambika ku biganza. Bariya bamuzanye batizera baca bibaza ko hari ibyo wamusize. Banza ushimira Imana mu mutima, uririmbe, banza unezerwa muri mpemu, vuga amajambo ya Bibiliya, reka gushoka umukorako. Bajya abantu baba bariko barakuraba, reka ubushobozi bw'Imana busendamishe nk'uruzi bumubohore. Abantu bavuga ati twabonye Imana hariya urusengero. Nuko
hariho abantu rero ngira mpeze bari bararonse mpemu yera ariko ubu yarabavuyeko. Ubu impemu bavugisha si ya yindi ya mbere, kuko ibyo bakora nibyo bigaragaza imwe ya mbere ko yagiye. Erega urimo mpemu hari ibyo adakora. None ubu ko wasubiye gukora bya bindi wahoramo kera, ico ni ikimenyetso ca mbere ko impemu y'uhoraho yagiye, usigaranye impemu yindi. Abantu bagatukana n'abantu b'Imana, abantu bagasubira mu kaboregwe. Umuntu umwe yari yanyoye inzoga agafata byere biya, sinzi uko bayita ino, hanyuma agaca atereka munsi y'akameza, agaca afata koka agashira hejuru. Hanyuma rero agaca afata ikirahuri, mu gusuka agasukira imbere yiwe agatereka ngaho. Uwasereva rero yakora muri resitora, amuzanira ibyo gufungura, reka sindabivuga, mubivuze yoca urumva ko byamenyekana. Aca aramubarira ati, erega mwene data naho utabimbariye ndabona ko waguye wari umuntu, hakunyegeza, iyo unyegeza ntinyegezwa, tera urushira habona ukanywa ku mugaragaro, Imana niyakugirira ubuntu uzosubira kwihana. Urazi uko yaciye agira? Yaciye afata icupa rimwe ryari ryaheze irigira kabiri, aca avuga ngo zimbanye nyinshi sinozishikana, genda mu nkabire munsubize amahera kuri iyi. Acarya ariruka aragenda, ntibari bwafotore. Kandi uwo muntu yaririmba ku ntahango hari kera, kandi byabereye mu Rumonge. Hanyuma rero acabaza wa muntu abarira umwongere yariho Mafefere Manase, aravuga ati nabonye umuntu arongoye ikorari ngaho ariko aranywa byeri mu Rumonge, naramuzimanye, je nari muri resitora naramumenye, nivutse urumva nta mafoto yari bwabeho abamufotore. Acaraza rero, umviriza, umuntu arongoye korari, nanye mbona uriya mwene data muri ya korari uri imbere uri kuratera uzuragira neza, wewe nta kaburi kega mba narabimenye sinza ahubwo. Hanyuma rero aca atangura kuja imbere rero haja ku ntahangwa, abazi ka gasengero ka kera twahindura, aca atangura gutanga mezire rero imbere ya korari, aratanga mezire imbere ya korari. Hanyuma rero uriya mupastori wacu yariho muri kiriya gihe cy'inyuma y'intambara, hari umuntu yavugira hano atari ngo bajangu wokuzura mpemu yera gutyo ukongera ukabivanga no kunywa, nagira ndagusabe ubanza ureke baririmba atandezire mugenzi. Aramukwega amusubiza hariya kwicara, hanyuma akabonerwa nikahera tuzobivugana. Abantu bamwe barabureka, abantu bava i Bujumbura bakarara mu mahoteli yo mu Bukeye b'abakristo, bakibagira ko mu Bukeye hariho abakristo benshi mu Bukeye, bakabafotorera hajya muri ajya mahoteli yo mu Bukeye bakabiturungikira. Abantu bava i Muramvya bakamanuka i Bujumbura gukorera yiga. Mama we, ngiyo mpemu yera yo mu minsi y'iherezo, wuzuye mpemu yera umuriro w'Imana ushobora guturira n'ibisigarira byasigaye mu mutima wawe. Ubu mukristo ukuri no ku munsi mubi uzoshobora guhagarara, si ngombwa ngo mu bigugu naho wowe umwe gusa. Benshi muri iyi minsi y'iherezo barimo impemu y'igikanu. Kuva mbayeho sinari bwabonaho abantu b'Imana abarongozi b'amashengero batukana.
ndabibonye muri iyi myaka. Iyi myaka uzoyiheza azoba abaye inararibonye. Bantu b'Imana n'abavuga butumwa, harageze ko umuntu asubira gusuzuma umuhamagaro wiwe akaraba by'ukuri ko yahamagawe neza. Tena banababarira abandi byabo nabo bagomba bandike, bagomba bacurike, bagomba bagire guti ibyo n'ibyabo n'ibindabo, kuko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'iherezo abantu bazoba bikunda bakunda amahera, arabacokoranya ari intashima ariki. None bashitswe ko n'ubuhanuzi jewe bintwaye iki birabasha. Ariko umva hariho amasigariro y'abantu b'Imana. Amen. Uhagarare no ku munsi mubi hariho amasigariro y'abantu b'Imana. Sinde hagarare hariya, porotahagarare hariya, babahagarare hariya, babahagarare hariya, twasakariro kasubire kaje mu gicaniro cy'Imana. Tudugino muri ya myaka muri ko muraririmba rwa ruririmbo rw'umuzabibu, muhora mururirimba n'ubu. Ariko naho mururirimba kajya kanovera sinzi ko kimeze kwahura. Yarasha wari na kanovera sha. Kubera iki? Ahari ubugingo buradudubiza, ahari imizi y'amazi aradudubiza. Umva, reka agasango kijijwe wongere wiyugurure, imizi z'amazi y'ubugingo zongere zidudubize, no ku munsi mubi uhagarare neza. Reka kugenda uraba wigana abasigaye baganzwa n'inkwembe y'ibikanga. Yes. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu iri ku ngoma. Ndakunda Imana ntibesha, kandi Imana ntizoguhamananiza. Twuname imbere y'Imana, twuname imbere y'Imana.